Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanye mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku biriko birakorerwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yaragiye anakora amabanga ahambaye cyane kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwajyaho, ariko uyu munsi akaba afunzwe yagirizwa ibyaha by'agacamutwe harimwo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no konona itunga ry'igihugu. Akaba yaraciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse akanyagwa n'amatungo yiwe yose. Uyu munsi abarundi batari bake bakaba bemeza ko ingorane Uburundi burimo ari uko Generali Arengiyome Bunyoni yapfunzwe. Uyu munsi Ndayishimiye akaba akora icyo ashaka, ibiriko birababaza abarundi batari bakeya, bagasaba ko Bunyoni yopfungurwa agakurikirana ikijanye n'igitoro, mu gihe benshi mu begereye Ndayishimiye bemeza ko Bunyoni aramutse agiye hanze ibara ryaba riguye. Tuvuga ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira akarenganyo abahoze begereye Bunyoni bariko barakorerwa, aho tuza kugaruka ku muntu ukomeye cyane uri hafi ya Generali Arengiyome Bunyoni yahora akurikirana amazu yiwe. Ubu tuvugana akaba amaze iminsi itari mikeya mu iperereza, amakuru adushikira akaba yemeza ko yaba yaramaze no kugandagurwa. Ibi byose bikaba biriko biratera ishavu n'agahinda abaryango ba Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'abakunzi be, bemeza ko ibiri gukorerwa Bunyoni ari ibara ku mutemere, kuko Ndayishimiye ari kumukorera ikibi kibishe, ndetse benshi bakemeza ko ibi Ndayishimiye ariko arakorera Bunyoni nawe mu minsi iri imbere ashobora kubikorerwa na bimwe mu bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuga ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ikibi kibishe uwari usanzwe ucunga amazu ya Generali Arengiyome Bunyoni ariko arakorerwa. Turaza no kubabwira ugiye kuba icegera c'umukuru w'igihugu hagati ya Apotre Mbayahaga ndetse n'abandi batandukanye bariko barahiganirwa ico kibanza. Benshi bakaba bemeza ko Mbayahaga aramutse abaye icegera ca Perezida Evariste Ndayishimiye ibara ryaba riguye. Benshi bakavuga ko aho nyabuna aho kuba Mbayahaga yaba Colonel Leonidas Bandenzamaso, kuko igihe yatwara intara ya Bururi yayitwaye neza cyane. Benshi bakavuga ko aramutse yegereye umukuru w'igihugu hari byinshi bishobora guhinduka mu mvugo ndetse no mu bikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondako, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira ibyo wari ujejwe gucunga amazu ya Generali Arengiyome Bunyoni ariko arakorerwa mu iperereza, aho amakuru menshi yemeza ko ashobora kuba yaranagandaguwe, reka tubanze tubabwire uwitezwe ko ashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Higanwa ryubaka icegera ca Evariste Ndayishimiye irabandanya. Amatora y'abakuru b'imitumba ntiyashoboye guca runo rubanza. Uwa mbere bivugwa ko ashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu
ni Koloneli Leonidas Bandenza-Amaso yarayatowe kurongora umutumba wa Nyamiyaga muri komine Bururi. Abaho batubwiye ko ari umuntu basanzwe bakunda cane. Abo yarwaye akiri mu ntara ya Bururi baracamwikugura ko baheruka kera kuronka abaramatari aciye bugufi abarwaritse kandi atarenganya. Ubu yatsindiye gutwara umutumba koko azowutwara. Isidore Mbayahaga yabaye uwa kabiri ku mutumba wa Gihinga yariko ahiganirwako. Ikibanza co kuba umukuru w'umutumba caramucitse, ariko arimwo mu batowe kuko buri mutumba utora batanu. Ubu ari mu bazohora babazwa ibibazo by'umutumba wa Gihinga. Azobikora ryari? Kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Mu mategeko yategerezwa kuba ari ku cicaro gikuru ca Onateri asanzwe abereye umuyobozi mukuru. Ku munsi w'Imana aba ari Bujumbura kuvuga ubutumwa mw'ishengero abereye apotre. Undi bivuga ko ashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu ni Pasiteri Dieudonné Nahimana. Ntibiratomoka neza ko ari mu batowe muri quartier Ngambwe. Ico bamaze kutwandikira nuko atari we yatowe kurongora quartier, ariko ntituramenya ko atarimwo muri batanu. Amakuru dufise yemeza ko bose uko ari batatu bafise uwabatumye kwitoza kurongora imitumba. Ntibabikoze kubera inyota yo kurongora imitumba, kuko ahubwo biteze ko Perezida Ndayishimiye abagena ngo basubirire Prosper Bazombanza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu. Biragoye kumenya ufise amahirwe menshi muri bo. Koloneli Bandenza-Amaso niyo matora ya mbere ya politike yitavye. Azwi nk'umugenzi wa Evariste Ndayishimiye. Hari n'abanywanyi ba CNDD-FDD byahora bishavuza akirongoye intara ya Bururi. Mu gihe bashaka kumukura basanga ataho bari bugere kubera umukuru w'igihugu yagumye ashigikiye umugenzi wiwe. Yoba ari we Ndayishimiye agiye kwiyegereza. Undi ni Ambasaderi Apotre Isidore Mbayahaga, azwi nk'umunyapolitiki atagira amaragoma. Ni kenshi yakoreshejwe mu kuneka abategetsi b'abaporona canke mu kubasambura. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza niho yamamaye cane mu gukoresha ijambo ry'Imana akarivugisha ibyo umukuru w'igihugu ashaka kumva. Muri 2020 yayonkoye ku mugambwe Aporona ahitamwo gushigikira umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndayishimiye ageze ku butegetsi Mbayahaga yagiye ku ruhande rwiwe anamufasha kuneka aba-CNDD-FDD biyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Benshi baribuka ingene Mbayahaga yari atonye mu birori byo kwinjira ingoro ya General Bunyoni muri Nkenga Busoro. Atakwezi ko haciye niwe nyine yagarutse kwigisha ubutumwa bugereranya Bunyoni n'ikinyoni c'Itanzania ngo catobye isoko, acita igipyote. Muri Ndamukiza 2025 yaratanze ubutumwa bwatahuwe nk'ubwo kumenyesha ko igihe ca Gervais Ndirakobuca kirangiye mu byo kurongora leta. Nyuma naho yatumwe gutuka abategetsi b'u Rwanda. Aboneka nk'ujejwe gushikiriza ibitutsi bya Perezida Ndayishimiye. Yoba ari we agiye guhabwa intebe y'icegera ca Ndayishimiye. Abarundi baba bagowe rwose. Uwa gatatu ni Pasitoro Dieudonné Nahimana. Yaraketswe kenshi ko ari mu bo CNDD yifuza guha ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu. Kera yafatwa nk'umwe mu mvugakuri. Kuva muri 2015 hariho ibibazo adashobora kuvugako. Ntuzomwumva avuga abarenganywa, abanyuruzwa, abapfungirwe ubusa, abahamwa. Mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020 Dieudonné Nahimana yaronse 0.43 kw'ijana. Mu matora y'abashingamateka ya 2025 naho yaronse 0.27 kw'ijana. Ni amajwi yerekana ko abamufatiye icizere bashobora kuba ari bake cane nimba atayibwe amajwi. We ntiyigera avuga ko yibwe canke ko amatora yabayemwo ubusuma. Naho hari uwamusabye kwitoza kurongora quartier haravugwa n'aboba baragerageje kumubuza. Yoba ari we agiye kwizerwa na Evariste Ndayishimiye. Hagati y'uwatsinze amatora ku mutumba wiwe, uwatayatsinze mugabo yabaye mu batowe n'uboneka ko yizewe na bake, ninde Ndayishimiye agiye guhitamwo. Iminsi iri imbere niyo izotanga inyishu. Ico bikoze uzojayo wese nta kinini
azoba aje guhindura, kuko icegera c'umukuru w'igihugu nta na kimwe kijejwe mu Burundi kuva ibwirizwa shingiro rihinduwe muri 2018. Mugabo intwaro ya CNFD irazi gukina abantu. Ibaze gufata abagabo batatu ngo genda mwitoze ku mutumba umwe wese ukamwizeza ko ashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu, akagenda atazi ko hari uwundi wabwiwe ibyo nyine. Ni nk'uko bashobora kutangara bose hakagenwa uwundi atari muri bo. Ibi ni ibikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Benshi mu Barundi turabimenyereye ndetse turabikurikirana umunsi ku munsi. CNDD-FDD niko ikora. Tugaruke ku kibi kibishe kiriko kirakorerwa umuryango ndetse n'abahora bafasha mu iterambere General Arenguiyome Bunyoni. Uwujejwe amazu ya General Bunyoni Donatien Mbonicura yarahagaritswe n'iperereza ku munsi w'Imana uheze. Yitwa Donatien Mbonicura, avuka ku mutumba wa Rusoro, komine Rusaka mu ntara ya Mwaro yahahora. Asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga, ibarabara rya 5. Abamuzi bamwita komisiyoneri wa Bunyoni. Nk'uko babitubwiye, niwe yari ajejwe kurangira Bunyoni amazu ashobora kugura, mu nyuma akaba ari we ayapangisha akongera akayakurikirana. Ni nyuma y'ipfungwa rya Bunyoni Donatien Mbonicura yabananije ico gikorwa cyo kugurira General Arenguiyome Bunyoni amazu. Ku munsi w'Imana uheze Dimashi ku igenekerezo rya 24 ukwezi k'umunani 2025, hagati y'isaha 9:10 z'umuhingamo, Donatien Mbonicura yarahagaritswe n'iperereza ryamufatiye mu Kinindo. Hari uwundi bari bafatanywe, umukongomani asanzwe apanze imwe mu mazu ya Bunyoni, uwitwa Mumbere Kansuva Papi. Ariko hari itegeko rivuga ko ryavuye hejuru ryatumye uyu mukongomani aca arekurwa. Ntawuzi iyo Donatien Mbonicura yaciye ajanwa, ariko bishoboka ko ari mu iperereza. Abagenzi ba Donatien Mbonicura batwandikiye kugira abiwe bamenye ko yafashwe. Baripfuza ko mu gihe yoba yarakoze icaha yojanwa mu butungane akanapfungirwa ahantu hazwi. Andi makuru dukora mu iperereza ateye ubwoba nuko haba hatanzwe itegeko ryo kumugandagura kuko abitse amabanga menshi ajanye n'ubutunzi bwa Bunyoni, hanyuma bakabona uburyo ki bajya bakanyaga Bunyoni ibintu byose bivuga ko yabonye mu buryo bunyuranye n'amategeko, ariko benshi bakabemeza ko ari bya bindi bya CNDD-FDD akucyo bita gupapurana. Twibutse ko ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 11 2023, igihe cy'isaha 5, urubanza rwa Bunyoni na bagenzi be rwatanguye kumvirizwa mu mizi yarwo imbere ya sentare Ntahinyuzwa. Urubanza rwiwe rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. General Bunyoni barumvirijwe, ndetse Bunyoni yagize ico avuga ku bijanye n'amatungo yiwe naho ibihangange birimo na Perezida Evariste Ndayishimiye biyashaka ku rugero rukomeye cyane. General Bunyoni yaburanishijwe ku byaha bitatu mu gihe yakurikiranwa ku byaha byinshi. Bunyoni yaje afise umushingwamanza amufasha kuburana. Ku ruhande rwa parike hari ibyariho by'umushirizamanza kizigenza wa Republika Jean Bosco Bucumi na Ernest Nduwimana. Bose bagerageje guhamya General Arenguiyome Bunyoni ko amatungo afise yakuye mu busuma. Amatungo ya Bunyoni yavuye hehe? Bunyoni yasiguye ko ibyo atunze bimwe yabiboronse imbere ya 2005, imbere yuko aza mu butegetsi. Ibindi nabyo yabironse kuva muri 2005 kugeza ubu. Bunyoni avuga kandi ko hari ibindi byinshi afise byavuye mu madeni y'amabanki. General Bunyoni yemeza ko ari umudandaza kandi ko ibyo akora yunguka. Icariho c'umushirizamanza kizigenza wa Republika cabandanije gusatira Bunyoni kimwemeza ko bizwi ko amatungo yiwe adasiguritse yavuye mu busuma n'ibiturire. General Bunyoni yavuze ko ikintu cose atunze afise aho yacanditse. Ingene yakironse asaba ko muri parike bomusubiza ibyo pasatse mu nzu yiwe kuko harimwo aho byanditse byose. Bunyoni asaba ko parike yomuburanya ku kintu kimwe kimwe cose akagisigura, asaba ko parike yoreka kuvuga muri rusange. Ibi Ndayishimiye ntago yatumye bikorwa kuko Bunyoni yaburanijwe igihe gito kandi ibyaha byose arabihamywa.
Bunyoni yabajije impamvu parikeri ikizi ko ariko arakora ubusuma n'ibiturire ariko ikamureka iyo myaka yose ikaza kumuburanya haciye imyaka myinshi ku buryo amategeko ashobora kuba atacemera ko bimwe bikurikiranwa ufatiye ku gihe icaha coba carakorewe. Icariho c'umushirizamanza Kizigenza wa Repubulika yabajije impamvu mu byo Bunyoni yandikishije nk'amatungo yiwe akiri mu mabanga hariho byinshi atashizemwo. Jenerali Bunyoni yisiguye avuga ko yanditse ibyari byaramaze kuba ibyiwe, ko ibyo yakuye mu ngurane z'amabanki yafata ko bitaraba ibyiwe mu gihe atari bwaheze kubyishura. Abarengaho bavuga ko batangaye cane icariho c'umushirizamanza Kizigenza wa Repubulika caboneka ko caje kititeguye neza mu gihe Bunyoni we biboneka ko yari yiteguriye kuburana. Parike iragiriza ariko nta byemezo yerekana. Bunyoni yashimitse asaba kuburana ku kintu kimwe ariko icarico c'umushirizamanza Kizigenza wa Repubulika ntiyabyemeye. Ico kibazo sentare yafashe ko Bunyoni akwiye gukurikiranwa ayo matungo yose akayamburwa, ariko benshi barabonye ko ari ibintu byakozwe mu busuma buteye ubwoba ndetse bubabaje, ariko benshi bakavuga ko abariko barabimukorera nabo umwanya n'umwanya bizabashikira. None igiteye ikibazo nuko n'uwari ujejwe gukotesha amazu ndetse no kumugurira amazu ubu yamaze gufatwa ari mu iperereza. Umwanya n'umwanya ashobora kugirirwa nabi mu ntumbero yo kugira ngo Ndayishimiye yongere yigarurire ubutunzi bwose bwa Jenerali Arengiyome Bunyoni atacamira. Amakuru dufise duturutsa mu bagenzi ba Jenerali Arengiyome Bunyoni bemeza ko uyu ari we warusigaye akurikirana ibijanye n'amatungo yose ya Bunyoni ndetse ko ari we ubitse zimwe mu mpapuro z'ibya Bunyoni. Ibi byose bikaba byakozwe mu ntumbero yo kugira ngo Ndayishimiye amukure ku ruhande babone uburyo ki bigabiza amazu ndetse n'ibindi bikorwa bya Jenerali Arengiyome Bunyoni. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.